none untwaye ngo sheri surprise yandi pole surprise sheri hehe surprise urayibona pole sheri pole escalier duga ecco indi escalier n'indi escalier n'indi escalier n'indi escalier n'indi escalier duga n'indi escalier pole duga katira hariya hirya wagiye rero muri gazo thank you turashika none tugiye turashitse hangane none hari iki ngane urabibona sheri surprise c'est vrai araryoherwa yandi wait twashitse are you ready none hari biki ihangane urabibona sawa are you ready ya surprise ese ingene biryoshe kwibera mu rukundo n'uwo wakunze ese ingene bibereye ubwo wakundanye n'uwo mwashimanye birambaye cane ese ingene biryoshe kwibera mu rukundo n'uwo wakunze ese ingene bibereye kuba mukundanye n'uwo mwashimanye birahambaye cane. Uyu ni umunsi udasanzwe, umunsi wakoranije imitima ibiri, umunsi nokumva ko nogaragaza urukundo rwanje imbere yawe, umunsi ko nokwishima nkagaragaza ivyishimo vyanje imbere yawe. Amajoro arahita ariko ishusho ryawe riguma riza mu maso yanje. Ni umunsi w'abakundanye, ni umunsi numva ko noshira habona rwa rubavu rwanje narondeye imyaka n'iyindi. Uyu munsi ni umunsi w'ivyishimo, mu gihe ubingaragariza ukanabinyereka nanje novyishimira, ndetse n'abantu benshi sinzi bovyishimira kubona ivyishimo vyanje nanje bigiye habona. Nkundira wakire rino shugwe ibe nk'icibutso c'urukundo rwanje. Twaciye muri vyinshi, twavuganye vyinshi,
hello to everybody. Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'Umutananirwa TV bivanye naho muherereye ku mpande zose z'isi. Murameze neza, nizere ko bumeze neza aho muri hose. Nita Alvin Gucci, Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi. Bujumbura like nobody can do. That's bakunzi b'Umutananirwa TV. Numunsi udasanzwe, numunsi twovuga yuko ino tariki ya 14 ni itariki twovuga yuko idasanzwe cyane ku bantu benshi batandukanye, bayakira kundi kuntu gutandukanye ku mpande zose z'isi. So right now nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire wanje, nashimye ko tugirana ikiyago kuvyerekeranye nino tariki y'uno munsi. Behind camera every day every time mba mubizi ko mba ndi kumwe na expensive boy Juma Jux, umutananirwa atigerananirwa keretse nkekiyo iyo yigirishije. So right now bakunzi b'Umutananirwa TV, mwabonye umukunzi wanje nashoye kubereka yuko vyasi vyaparanganye, ashima kuntera ishugurazi kungenera izimvye. Uraza amafaranga nariguze ino shugu ariko nemeye ndaguha ishugwe ariko uravyanga unyereka nkuko umengo muga nta kibazo. So my sister, umeze neza? Wongere kandi unaramutsa abakunzi b'Umutananirwa TV. Nizere ko ari n'irya mbere bashoboye kukubona hano ku Mutananirwa TV. Hello guys, ndabaramukije. Nitwa Kibasumba Gislaine. Nkaba ndumutumire kuri TV ya Mutananirwa. Abatigaho tutigera tunanirwa. Nkaba nishimye kuza gufatikana namwe tuyage kuri iki kiganiro cyerekeye umunsi mukuru wa Saint Valentin. Kabisa Kibasumba. Wasumbije benshi. Yeah. Waranababaje benshi. Sinababaje, barambabaje. Kabisa. Baguze Umutananirwa TV, nkuko nabibabwiye, kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi tukeneye ko tuyaga vyinshi kuvyerekeranye n'uno munsi, aho umunsi wa Saint Valentin benshi bawufata ukundi kuntu gutandukanye, ariko nkaba nashimiye kugira ico tuyaze n'umu invite wanje bw'uno munsi. Turaza kuhamenyera vyinshi. Wewe ariko utarakora subscribe ku Mutananirwa TV, banza kwanza ukore subscribe kugira utwereke ko wagaragaje urukundo rudasanzwe ku batananirwa. Kuko umaze gukora subscribe ku Mutananirwa TV, nawe uri umutananirwa atigerananirwa keretse nyene iyo uba wigirishije. Kibasumba, umeze neza ariko? Ndashima Imana uko biri kose. Namwe? Nanje mba meze fresh kandi nawe ubibone ko mba nimere fresh. Uraberewe cyane my sister. Murakoze, nawe uraberewe. Buke nubwo wanteye indobo uno munsi itariki 10 aho benshi uno munsi muri ino tariki baba bunze urukundo. Benshi baba batanga urukundo rwiza na bamwe mu bakunzi babo, ariko je uyu munsi mbona umengo nta mahirwe nigeze ndonka kuri wewe. Benshi bakeneye kukumenya, uri mvukira ya hehe, usanzwe uvahe? Jewe ndi mvukira ya Musaga. Toto wa Musaga. Mba mu Kinama muri Ngozi kugindwe. Kabisa. Umunyawo. Shaka kuhamenya ushitse kwa Joshua ubuhashitse. Joshua. Yeah. Ku mama asengeshwa Joshua aricho amaze cyane. Nakubali. So narandiriye reka twinjire direct mu kiganiro, aho nkeneye kumenya muri rusange niyihe mpamvu yatumye utakira rino shugwe ryanje, utumviriza amajambo yanje, utitayeho ibikorwa vyanje vyinshi nashobore kugaragaza mu kwereka urukundo rudasanzwe nariko ndagaragaza kukubwira n'amajambo menshi aryoshe, ariko nta gaciro wabihaye. Nigiki twobwira abantu bene kuki washoye kwerekana ijya nyifato? Hari iki uyu munsi wewe ukubwiye iki, ukwibutsa iki muri rusange? Karibu cyane. Okay, murakoze. Uyu munsi jewe unyibutsa vyinshi, simwanda na ukunda, simwanda nashaka kubaho canke gushika. Ahubwo naho muransaba Imana ko uyu munsi yo usimbisha.
kuko iyo ndavyibutse ni vyinshi nibuka bigatuma mbabara bigatuma nanka igitsina gabo kandi bitari ngombwa ko nanka igitsina gabo kuvyanshikiye kabisa. yeah. Dusubize inyuma inkuru gato, utubwiye ko ari umunsi yaba bishoboka yaba binakunda wona saba n'Imana ino tariki kayikura kayifuta, ariko tumenye yuko n'abantu bashizeho iyo fete ya Saint Valentin. Ego ntabwo ari Imana, n'abantu bashizeho, ariko Imana iyo ko niyo ishobora byose ashobora kwikuraho kabisa. Uyu munsi ni umunsi twavuga ko utigeze ukubera ibyishimo mu buzima bwawe. Ino tariki umunsi wa 14 ni umunsi utambereye mwiza bivanye n'uwo nakunze muri ico gihe, muri iyo myaka. Ndibuka nari mfise imyaka 21 n'umwaka nari mfise. Muri ico gihe nakunda n'uwo mutipe shatse kumuvuga izina, ariko umunsi yabonye iki kiganiro azoca amenya ko ari we ndiko ndavuga. Twarakundanye nyene, umuntu anyereka ko ankunda, ntabwo yari ngaha, yari i Burayi. Mwahuye gute? Twahuye twese twari ngaha aho i Bujumbura? Oya, twari mu gihugu kibanyi ca Malawi, niyo nari. Turakundana, arantanga aragenda i Burayi. Agiye i Burayi asigaye amapromesse menshi cyane. Ava rero yuko agenda yasezeranyije ibintu byinshi cyane, urabizi nawe umuntu muri mu rukundo. Iyo umuntu muri mu rukundo ni byinshi muyaga, ni byinshi mubona, umenga kizoba kumbe kitazoba. Mutipe turakundana, agenda. Amaze kugenda haciye imyaka 3 muri 2023 muri 2020 araza. Aho urukundo rwanyu rwatanguye hari umwaka wa ryari aho muri Malawi? Urukundo rwatanguye dufise hari muri 2019 muri Malawi. Yo mutipe numva none namuvuga n'izina kuko ntoyo bibona nta kibazo. Twa Kevin niho yagenda muri 2019, turagumana ku telefone, ndamwizigiye atanu umuntu, kandi sindi mubiwa cyane uko mubibona nawe. Sinobura umuntu yonkunda, so namaze gukura gato, nari umukobwa mwiza munini aryoshe kuraba, wingidi nyene sasa nyizi nyene nkizubona kabisa. Turabandanya dukundana, nta muhungu nemera bijya base cyo kuvuga ati kuja kudunyura, sinigeze ndunyura, nanagwara nkagwara n'umugongo nkamurindira. Ico gihe acaza itariki 2 z'ukwa kabiri, sinzovyibagira, hari jeudi. Arambwira ati je ndoshika, acambwira ko azoshika vendredi, c'était jeudi. Kumbe hari undi mukobwa bari kumwe. Umukobwa aguma je twarabona muri quartier, twavugana, agenda bamu telefone akaja kwitabira telefone pembeni, yari umugenzi toka ni toke. Kumbe agiye kuganira nawe akamubwira, bakagaga je sinabihaye umwanya. Rero uwo munsi hashitse araza, aje umugabo ndamwakira, aza jeudi, je yambwiye ko aza vendredi. Canja wewe rero yamaze gushika, bagiye kuryoherwa muri hotel, acasubira airport vendredi kugira mbone ko yururutse indege. Ndamwakira nta kibazo, dugeze rero muhira le 12 le 13 none namwakira le 14 rero ndishawa ndigira ibintu bimwe. No 14 février za 2020. Urumva rero ico gihe hageze muri uwo munsi ndatelefona, hari mu gatondo saa 11 y'agatondo. Bantu b'Imana, Mana dusenga tutabona, ibyo ntabone sindavyifuriza umuntu wese ko yabibona. Ni ikintu caje muri jewe, shaka cyo gushikira guce.
duhe story ugiye kumwakira kuri aeroport izo tariki 12 nkuko wabitubwiye murataha yego tariki 13 murishimana murasohokana neza ni mwasoze umva yashitse le 12 wewe ego je nzi ko ashika le 13 umva le 12 yashitse undi mukobwa no yagiye kugira ni kumwakira guci amaze kumwakira baja muri mubande mu vyabo hama jewe acasubira airport le 13 kugira biboneke nko kumengo ntihagishika iyo le 13 ucuja kumwakira ariko wewe utazi yuko yashitse kuva kera. Basi ndamwakiriye haca nk'amasaha namwakiriye saa 3 z'agatondo saa 4 turagenda aca separa y'ihoteli tuyafashe hoteli zibiri iyo mukobwa niyo yindi wanje cyera kubera muhira ntivyakunda ko norara mu hoteli umva caje kurara hari candataha muhira arantahana arambwira ko ejo mu gatondo ariho tuzo enjoyinga sasa ndataha ngeze muhira 5h du matin yo mu gatondo niho nagira namutelefona alo be urihe ambwira ati ndacaryamye ariko ngomba mvyuke gende Mangochi ndambwira Mangochi ugiye gukora iki ko atavyambwiye ngo hari imizigo nene narungitse yashikiye Mangochi yo Mangochi ndagendayo nshitse Yesu we pole sana Jokes yatanguye kurira umuyemfite wacu sasa kipindi kitaendekaje turabe pole sana urumva baje kugenda aravuga ati okay si hari umwana twabana arambwira ati sisi genda ko hariya anya umuntu akuze amwita sisi ngati sisi genda urabe dagenda ngiye ahubwo saga Yesu we tariki 14 Fevrier umunsi w'abakundanye ariyo Saint Valentin aragutelefonye ugiye kumuraba aho yarasanzwe ashikiye we yambwiye ko agiye kugira kuzana ibizigo kugira sishike aho hari ubwira uwo munsi aho pase n'uwo mukobwa rero abaze gushikayo je caravuga ati reka gende kuraba kari ivyo giye kuraba saga bahore bariko barabikorera muri saro basa 3 z'agatondo baryabageko no kumeza sidavyibagira hari keke ya rouge noir guci so habaye Imana yawe niyo yari hari ndacegwa hasi cadaraba ivyakurikiye sirokubarira bababura kubwira umunsi mukuru wa Saint Valentin jewe kuri jewe wapi rupasara karu gato kumva pole sana pole sana guhera uracera urukundo uko abandi bako bararyoga je babaye ndaceda biheba urumva we yakubwiye ko agira asubira inyuma ari umuzigo agomba aje gukurikirana oya yaragiye mu hindi ntara ahubwo muri Malawi yashikiye muri Malawi yari mu hindi ntara umva agiye mu hindi ntara kutora uwo muzigo rero ambwira ko agiye muri iyo ntara na je ndayifisemo abagenzi ariko naciye mvuga ati reka mbana nje kuraba mu rugo kari byo yagiye canke atagiye nsanga ntiyagiye ahubwo ariko asambana n'uwo mukobwa kandi w'umugenzi wanje best friend dukundana cyane tuvuye ko
ari uwo mugenzi wawe yaguhemukiye tuvuge ko ari uwo mukunzi wawe bose barampemukiye ni bose bampemukiye gutya yaba umukobwa yaba umuhungu kuko dufite ne projet zo kugira mariage biba bica birava numva nasaba ahungeze ijo kiyebwa nino saha sinkundana nibereye huko nyene nivyo vyanatumye wumva ko umengo urukundo uragwanse n'abahungu urabanse muri rusangi sinabanka bose sindabanka kuko so babikoze nankurya ndabakunda abandi bahungu ariko sivuga ngo ndabakunda urukundo nkuko tubasi tumeze je nawe turaba best nuko nikundira ivyo turaba best basi biramumuriza ariko mbwiye ngo urankunda cyanda kwanka itariki 14 umunsi wa Saint Valentin kuri wewe ushika muri kano kanya n'umunsi twovuga yuko wahuriyemo n'ivyo bigeragezo byinshi urababara umutima urahemukirwa no waruzi yuko muzoshika n'iterambere ridasanzwe ariko umusanga ari kumwe n'ubundi kandi ari n'umugenzi wawe umaze kubona iyo image muri wewe utubwiye uko waciye uragwa hasi ariko umaze ubwenge bumaze kugaruka warigeze umubona aje kukuraba yaraje aho warugwari nibihe biyago mwashoboye kuyaga muri uwo mwanya nta kiyago kinini twagiranye kubera nari mfise umubabaro mwinshi kwarukurira gusa we yaje akubwira ayahe majambo abahungu nanubaza akubwira ati shetani urabizi ko abahungu tugendanire umva yisigura nk'umumenga umukobwa niwe yamupropojeje baryamana umva nta kuri naronse kuvuga umukobwa nawe tumubajije yavuze ati Mary aliniambia tupendane ataniyoa umuhungu mubajije avuga ati umukobwa je no yambwiye ngo dukundane rero ngiye gufata telefone zabo mbona ko umuhungu ari we yagize yamurondeye umukobwa nongerageje kuraba bari basanzwe bazinanye cyangwa ni we watumye bamenyana nije natumye bamenyana ari umugenzi wanje twagendana umva byose umva twimana itiro gusa ariko ibindi byose no kujyamana ngiye twaryamana umukobwa ivyo bimaze gushika uwo mukobwa mumaze kubonana mwakize ibiyago bimeze gute nitwaciye tugikiyago nta kiyago twagize kuko yaciye agenda muri Kongo uwo mukobwa yaciye agenda muri Kongo gishisa urukundo muri kano kanya kibasumba ugwakira gute wewe cyangwa urukundo cyangwa urukundo urufata gute muri rusange ko benshi ari abavuga ko urukundo ruryoshe ariko we muri kano kanya ugatubwira yuko ku mpamvu z'uko wigeze gukunda cyane uritanga n'umutima wawe wose nta n'agapande nasigaje ariko birangira baguhemukiye kandi kwino tariki nyene iyi nyene tubwire urukundo wewe muri kano kanya ugwakira gute urukundo jewe ndagwakira muri fasho zibiri hariho gukunda nk'uko tukundanye je nawe w'abagenzi tugafashanya ibintu biriya no gukundana bijya by'abakundana nyene byo kwinjiranamo nyene by'umugore n'umugabo kwisanzura namwe hirya no jewe urukundo rero kubwiwanje ndarufata namaze kuruha namaze kurugira urw'abagenzi ariko go gukundana amour naruhaye imbwa waruhaye imbwa zararuriye n'umuhungu nzo kwigana namwe ndagukunda nzo ndiko ndakubesha ndavugiye ko mugaragara nimwe nzakubwira ngo ndagukunda nzo ndiko ndakubesha kabisa nta rukundo ufise ntago mfise naruhaye imbwa none imbago rugaruka none urukundo ko none ni giki woma none ni giki wonkorera cyo ko utazompemukira kuko jewe ndi umukobwa mfuha kwanza cyambere
uwo nkunze sinkunda n'umubuko nuko ntashobora kuzibira canke insazi n'umukobwa je ntushobora no kumuramutsa ngo turamukanye muramukanye. Yani kwa sasa hakuna mapenzi nayo ngira kuri wewe? Kuri jewe kandi barantongoza kandi bakankunda ariko je nta gusinda bakunda kandi ntibimbuza ko nobaho. Bishitse hakaboneka uje kukupropoza agusaba urukundo antware muri uwo mwanya wewe woruca uvyifatamwo gute? sha manda mubwira ati reka kwirusha twibera abagenzi. Ubwo bugenzi uvuga ni bwa bugenzi bwa hafi aho yokenera ikintu kuri wewe ko mwokora vyinshi bitandukanye uba uri ready? Ego basi dufate nk'ubugenzi dufitaniye wewe. Ariko turafitaniye ubugenzi ariko hari iki ara limite tutoshika. Ari ahantu je na dushobora kudashika. Aho nyene tuzoyaga bisanzwe, tuzotemberana, tuzonwana, utahe nanje ntahe bihimvye nimba bwije urare muhira nimba bwije akote iwanyu ndari wanyu ibuce ntahe ko nta mahembe ufise cyane ngo ndayagira. Utashe iwanje naho gasanga je ndibana twasangiye ego twanyoye twahaze twatashe mboni wacu ni kure njo nta déplacement ihari ncuza kurara iwanje ku mugenzi. Friend wanje uraza tukaryama kweli narakimwe cyo hobikika guci vyaba best ivyo best nakwica ino tariki ni ya Saint Valentin. Ni umunsi aho twovuga ko ari wa Saint Valentin nkuko bawita iyo hageze ino tariki benshi barafeta. Ariko aro benshi bavuga yuko ku bantu batubakanye uno munsi ntabwo baraba. Niko ubibona nawe? Ku bantu batubakanye ngo uno munsi ntubaraba. Erega guci uyu munsi benshi bawuhinduye w'abasambanye gusambana bugirana kandi ari umunsi mukuru w'umwiranda Valentine. Umunsi yahezagiye mariage ariko abamesha bo bagaca bahindura kubimabima nicamo cyo wa mukobwa. None wari umunsi umeze gute muri sa nk'abantu batawuzi nk'abantu bakunda kuwufeta izo nkumi n'imisore? Guci jewe uyo munsi nene ugize ko ari uwo munsi wa mbere nzoba ndawufese mu myaka nari maze mu myaka nari mfise ntivyaba urumva sindawufeta shugumana inkovu sindawufeta kandi nta nuwo nshaka azowumfetere. Benshi batanga amashugwe nk'ikimenyetso c'urukundo ariko je uyu munsi naguhaye ishugwe wari interera mu maso uraja kumpanda bisigura ntuja kumpanda gaguce. Ego none je mbaye ikiziga kubyo wamishugwe ko tampaye amahanda yaguteye. Urumva iyo rino shugwe nari kurishiramwe amafaranga nakuramo amafaranga hama gusubiza ishugwe ryawe. Ubu muri wewe mu mutima wawe nta rukundo ukibaho rero niko twovyita. Ntago mfise naruhaye imbwa. Hata kama nikitia hela ni sasa mpanda yaje nyene ariko nta rukundo. Ntago urukundo nivyo ruraryoshe. Hari n'igihe abantu bavuga ko urukundo rubishe. Ego ntabwo birigera bigushikira basi nawe kugira rugusosere rukuryohe? Ntago nta nubwo rwansosere iryo nyene rimwe ruca rurarura nka roevera uwo munsi nyene ndaruheba uko nyene kabisa. Abarurimwo wobabwira iki? Abarurimwo ico no bahanura agoma marore abo bantu bafise ni urukundo mufitanye urukundo rwa vrai apana rwa Saint Valentin ko guhana ishugwe. Mufitanye urukundo mufitanye naho muzoshika kuko benshi barahenda naguje. Gute rero
ashobora kuba afise dufate nka twebwe abakobwa dushobora kuba dufise 5 personnes y'abahungu dufise Gucci Juxi nkagira nande umwe akurihira inzu undi akariha amazi n'amatara undi akagiba warasi undi akaba wa stock duwo gusohokana niko mubayeho abakobwa bo mu gisagara niko twovyita ndiko ndakubwira karorero ndiko ndakubwira ukuntu bimeze ariko niko benshi abakobwa bo mu gisagara babayeho sivyo ntibagira umwe ko dusanga rero wa wundi wo gusohokana sivyo wundi wo gusohokana ni wa wundi atagira n'ugwa Kongo yagiye kwiruka araronse iyo 100,000 kugira gushimisha kuri umunsi wa Saint Valentin aragusohokanye murari kwari ahibereye baba barao bagwihera y'amavuta bagwihera y'amaki wa uriya no gusohokana gusa atafoto rero cyo no bahanura no saba ko bokundana bishitse bakundana ivyo batwarana pana gukundana imyaka 2 imyaka 3 muba muko muragira muko murakina film ni mukundana amezi 3 ane murabana ingeso muri ayo mezi hama muje kubaka apana je nta muntu mbwira ngo tubaka tukundana imyaka 3 ko tujaye ndiko ndakwiga anshatse kwiga guce sino kwiga mu misi 2 ntiba nakumenye wewe guce umuntu kabura mumenye neza wewe wese guce kantu karagoye focus inze kuri wewe gusa gato gusa no kumenya mu misi 2 guce bya bindi byo kurinda dukwegana ngo imyaka 2 3 muca mubimabimana cyane mukaca muruhana cyane mugaterana mada mugatangura gushwana pe kubimabimana bisiguriye kwatabiye zubaze jinera ni wabivuga ngo ni kubimabimana ntavyo nzi mukaca muterana mada mumaze guterana mada finalement umukobwa gumi wabo wowe ukaca ugenda ugarongora kandi gakobwa sasa iyo myaka 3 yine muri kwa muri pendani yani nitongo mwaguze ino tariki benshi iyo hashitse benshi barahana mamape menshi atandukanye ayo mamape gerageje kubiraba abarayiki hayo kuja kubimabimana besha usanga mu mahoteli ejo uzogende ndagwa iyo exam uhere ku hotel ya mbere uzi ugenda ubaza icuma naco bazoguha amashambre yose abayuzu okipe n'amageto abayuzu amageto bari okipe nawe no musi ntayatanga igeto ko nawe abafise umushitsi uyu munsi itariki bayihinduye umunsi wo gukora ibisutwa bimwe bibi kandi ari umunsi wo gusenga harabimisa uzogende byo kuri Gatolika uzora misi raba ya Valentine none kuhindura bakawugira ko ari umunsi w'abakundanye wibaza ko bya Valentine yahezaga iyo munsi inuze mariage we nusomana ntuja mu misa uri umuislamu guce aniyo mpamvu none umaze kutubwira yuko nta rukundo ruhari baba bariko barabeshana kuri bo kuri jewe ntago muri rusange ariko urukundo rurimo ariko benshi barabesha benshi barabesha uwo hasigaye hari ukuntu benshi bakubwira jewe iyo misore nta kizoma iyo misore nta mafaranga bafise aca kwikundanira nabajya twama twumva ngo nabashuga daddy ico kintu wewe ucakira gute muri buno buzima dusanzwe tubayemwo ego muri ubuzima dusanzwe tubayemo ego hari abahungu benshi batwara amajambo ahigana amajambo arambira gute ego amajambo igiharambira ndagukunda amavuta yaheze ndagukunda ikayato igihe kigenda gicika ngenda gushonesha utibwiriza uwo mwamba ariko aragutakariza umwanya n'ugukunda bavuga ati umukobwa ko ndamukunze hari abakobwa dufate bibana banajitegemea sivyo kusanga ari bana amavuta niwe byose niwe byose n'umwana akaba amufise
akamuronderera vyose wowe ukacuzana na ya mapenzi yawe ya mashurwe wampaye ngo mapenzi mwereka urukundo no kugirane none abo bashuga daddy nibo bafise rwa rukundo rwa vrai. Abashuga daddy nta rukundo bafise. Abashuga daddy urukundo rwabo ni sasampa. Ico nico badusumbije. Ico nico babasumbije. Urumva mubwiye ati urumva nk'ubu urashobora kumufata nikosa cyo kubita $100 mu maso uvuga ati tuvyihoze bebe bica bihera. Yagwe $100 de $100 mucamo ariko we murahari yakweri nta n'ibihumbi 10 gira ku mufuko. Ariko je mbafise urukundo rwa vrai. Bateka mu biharage rero. Rwa vrai nubwo ata amafaranga mbafise ariko mbafise urukundo. Nuwo musore wundi canke Juma Jux canke wowe wundi we aba yazanye urukundo afise. Rumeze gute? Rwa vrai rumeze gute? Ashobora no kuzogutwara. Arashobora. None umushuga daddy wewe urinze ukunda n'umushuga daddy umenye yuko umushuga daddy azogupangira inzu azoguha byose ntiyagutera inda naho uzoba wogoroye kuko azokubwira ati hapo biyangwa sibi wagenda gupakira kitu. Ako haweze akakupeleka ntazogutwara. Azoba yagutwaye ni igyanzuru ruge rupanguriye ni ya modoka ni yaki gusa ataguhaye magonjo. Eko uri muzima nawe akaba muzima aka safi. Pana zanduru zaguci muca mugwana watambuka ingumu ngiyo. Mwebwe abasore muhana ingumu. Niyo mpamvu mwanka abasore. Uko. Ba basore nabo wumva ebana jewe nzofuma basi nironderera agasore. Nzofuma basi nironderera agasore. Guti je sindasaza kugamenya yuko nzorondera umusore. Tuko tuvuga ku ruhande turi cyari mu rukundo nyene muri izi nkundo zihari. Aho ashobora ngo kubwire bana jewe aho kuja kurujya musore nofuma nigira ku mushuga daddy. Kuko mushuga daddy urumva ko ari we agirane amakira kitu. Ariko jewe ngo je nzanye iki ngo amajambo. Ngo nta rukundo nje nzanye muri uwo mwanya. Ariko rero ikintu dukeneye kumenya. Ariko rero ikibazo aho kica kiza ni kimwe. Uyu munsi benshi mu bakobwa mutubenga twebwe abasore none nk'ubu ngo kubera ata amafaranga baba bafise imisore myinshi uramwanse ngo kubera ata amafaranga afise ariko aragiye gupambana arayaronse ya mafaranga. Eske ubona yuko bizohava bikunda ko subira rero kumukunda ngo nikubera ngo yaronse ajya amafaranga? Gucyo ndakwiciye ntaciye hariya na hariya. Atamara ugira ntabigira. Urumva? Kandi niwe yaronka nzokwemera. Waranyanse kubera ata amafaranga afise. Niwe yaronka nzokwemera. Ubu ndironkeye inoti uciyuza ngo ijana kwijana kandi uzonyemera bien. Umva ko mwabigize business. Si business twabigize kuko n'abahungu unye basikiye bakurikira abagore bagize nte bamafise amafaranga. Nk'ubu nani nagira mu myaka 35 32 kwaje nakuzana 30 just ndakuza mu mwaka uza. Nina ikwiza tuca wironderera agasore nyene. Agasore ndacari nkumi. Ni wayikwiza. Nzomera ibyo nzokora. Nzorondera umugabo umwe n'umwe namubwiye ati musore uri tayari ntavyo gukundana ingeso uzomenyera mu nzu ingeso nzomenyera mu nzu. Tabia inarekebishwa. Face. Ndo ya maana. Na heshima basi. Iwe viwili kwa navyo basi. Mambo kusha. Heshima. Face. Basi na habindi. Je umugabo nzoja ntituzorinda nzomugiza ukurja ko urankunda ushaka iki? Urumva tugire mariage canke ata mariage ibaho tugende uko nyene nimba tugende lakini usiniambie tupendane. Na sitaki mapenzi twende tukaishi. Burya hari umubabaro abakobwa bagira iyo bataronsa amahigo yo kuronka ubatwara. Niwo wa mbere ndagwa n'akarorero
raja kwa Joshua mushengero tureke no kwa Prophet Joshua uje mushengero zose kiretse Gatolika gusa uje muri shengero zose wumva bazi ba kiretse Gatolika na Islam ariko izindi shengero zose kuko no bavuga ati abakeneye abagabo nibaze tubasenge mu ntebe zocwarura intebe zisigaye zicemwe abantu benshi bashaka abagabo kandi mugenda nabi mugenda na verbe mabi mutubenga jana verbe mbi no mpamvu kubenga tujana ama verbe mabi atuma mutubenga hari umuntu atwa verbe je mvuze uwo muntu yanongoje kuri ivyo bintu niyo ndico iganiro yavuga ko nabivuze aho mutipe je yantongoje yaje nibereye mu kazi kiwanje mbwa Ministeri sanganye ukajopo kanje nikorera kuangalia akasema cheki toto hiki ambia ati mama tu ndahindukira ndara vipi po nenda ukene tuvuga nambia ati wanaona ko ndi muri kazi kanje nambia ati turavuga na swari arandindira guhera 14 gushika nugare 18h hazanye n'imitongozo yarafise akantuze bakita Geokuki nanje ngidi yanje probleme amahero no muri bisi bona irihisha ndicara kuri kakamoto nagenda mumva bagenda aho atajambo na rimwe arakubwira avuga mbona nkatishirije rero bari bwino burangora ngira wocu hamenya ufashe irya Garde Nord ukagenda oya gusa yaragusohokanye aho hantu uma ndakubwiye nawe uzohagenda ni heza gute hameze ukuntu hameze senda mane bahita uduga nkugiye kwa Busigo cicamara ukabare keza we ka VIP kabisa aragutamye niyambere n'inkimaze ku kazi ariko ingidi hariya ebana n'amahero mama yake na mama je n'ibindi bintu turicara mama tu nakupendaga mie sana nanipendaga nanipendea nini gisi huko na tai yako sasa sema sasa cha muhimu kinatuma nikaro na nikarisha nataka tupendane utani wawa ngombe ndakupa kila kitu nipe saa mire kwanza muri uwo mwanya aho mwabihinduye business no oya umuntu akubwiye ati ndakupa kila kitu niwe atazi gutongoza umutipe gutongoje akubwiye ati ndagukunda shaka ko dukundana ungaca ndakubaza none ushaka dukundana gute ko shaka ngo ugo cumbwiye ngo nzoguha vyose cyanda gusaba ubwo nyene il faut que umbwiye ati ni tunakupenda ila tuna zoyana bingine utabiona mbele no cumbwiye uzompa vyose guci ndakuromba hapo saa mire de saa mire Jende kujiongezea mazagazaga yangu. Yani nikikosa afere inaisha. None wamaze kumbwira yuko ndagukunda umpa vyose. Shisha ndabigusaba ubwo nyene uko toye kwanza ku example uitange. Izo ni za verbe rero uvuga ko mutabizi. Ariko umutipe yiyamera akubwira mina kupenda bingine tubiache Mungu. Ndo mnaenda sawa mchongo pole pole. Mnaenda mnaingiana pole pole kidogo kidogo. Kimbi utanapata batenda kwamba na gari amavuatire urayima kode zose zugariye ngaho rero uraduciye intege ni mucike nyene murondera mahera kora uronka amafaranga ukipata franga zako sema miguchi sitaki kupendana tafute tu demo kisema mimi napendaga videmo vingidi utafuta kingidi cha pata hapa kiambia ba demo ya kupenda mimi sosi ndakupa ngia hapa kule afere termine icara ndakurongora umugore wanje apana nikupe ndakurisha kumbe ari nao bariko ragira kwaririra ingidi ikara hapo nikule none wibaza yuko nikisha kuchukua maze kugushira mu nzu niho bizotuma udasubira kuja hanze kandi no kugira nje hanze bizovana na guci wewe muzihe nziri not gender fisi narakuzanye mu nzu ariko wamaze gufata iyindi nzira yo kuja hanze wibaza ko ari kubera iki haba habuze iki noba ariko
ingendeshwa waranguriye ego byose ndabifise ego nkaca fata ingeso yo kuja hanze hari undi mumesha hariya ndo ana megua nimba uriya mumesha meguwa bisigura ko kuca Jewe. wikontrola ko nawe intuzenya yiwawe itagira itamega aribyo wowe bimega idashika niyo mpamvu Kweli. je ndakwibariza niyo mpamvu je nokwibariza Kabisa. guca urankunze uzoshobora byose cyane byose uzobishobora yego Ibihe bamara n'ibihe. gushika mu rugo numva hariya ibintu bari probleme nkakubwire mugabo wanje nuko rero hariya rero mbona amenga ni nushika kibazo twora biko twokora tukaja kurondera twaja ku bitaro bakaturabira cyangwa ukaraba ukuntu bigenza kugira ntumarama kweli kandi ico ugerageje kwiraba nico gituma Ingo benshi nyinshi. mutanaduku ndagwa n'akarorero ego uraza uraba mama baba muri za kibenga birabizu bivyi atari usanga babimabimana n'abana bangana na Jux wewe abaje ndumwa okay basi ndekewe nka Jux canke abandi bandi sivyo ugasanga igabo kivira ku kazi nitiro ndarushisha kikamayera turariya kumbe mtu anajitakia unamuwa araka muzimye namuzimisha basi no mambo agenda kuri bwa buhungu cambo cakiri abagirane ngo bishakiri bakuze abagore bakuze bishakiri baby kabandi ubwana abapapa bakuze basigaye bagirane aba mama bakuze zige barongura kamaniki biraharawe ivyo niyo mpamvu rero byose urinda kwanza ukikontrola jewe guca ingomba guca umunsi uzafata umwanzuro wo kurongora uzobanza bikontrole kwanza wewe guca naweza au siwezi inabidi tupime kwanza afere imbere yo ihoho ntwaye nzoyiduza ijeki nzoduza cyose nzoduza ihoho jewe shize mu nzu tapambana nayo ntuje kwihambira uzopfa numenye nka cya gikere cyatabutse uzopfa ifoko uba ndayishobora ukiweza basi kabisa kandi nta mugore ashobora kuja hanze umugabo amuha vyose uva muri ivyo vyose na iyo systeme ya mu iyo niyo rero iza niza ubwa mbere afere mu bambe aho niyo ya mbere wengi watafeli sinimba mwishi ubwo babwita gute niko n'ibintu nazanzoga zanuze zijya zirica baguze mu mutangarirwa TV murumva yuko ebana ikibazo kiri ngaha kirakomeye cyane batubwira ngo turondere amafaranga bakanatubwira kandi ngo twisuzume turabe ko ibintu bihagaze fresh kugira niho twari nkiyi utipaze kurabe ko nawe hariya ibintu bimeze fresh ni hatari sana kugira turangire tugane ku musozo ngerageje gukuraba nsubije mu myaka 14 iheze ari ahantu ndakuzi jewe hehe guci warigeze kugaragara kuri video y'indirimbo y'umuririmbyi rurangiranwa ariwe Bizman Abubakar Karum ariwe King Sadbi aho imyaka 14 iheze muri iyo myaka 14 waragaragaye muri video y'indirimbo Ikosa ya King Sadbi nimba ntibeshe yoba ari wewe ni jewe nyene hari igihe mwazananye muhira akagenda yitoza finira kajisho nanje ndagotwa ndaheza ndafatwa nshikintege kuko nshikigihemu amendesha mahera ndakwibagira nimenera ubugari yego nagaragayemo yari wewe muri rya video kwanza yanyibukije nagaragayemo ini exclusive na hamwe bari uyu nujya yagaragaye muri rya video y'indirimbo ya Sadbi Ikosa aje akicara akamujinyira akajisho Sadbi bigaparanganya duhe story gato kugira tugane no mu musozo w'ikiganiro cyacu vyagenze gute kuri rya video mwahuriye he na Sadbi vyagenze gute kugira mutegure zijya sene twagiye turara duhe inkuru gato okay Sadbi twarabana mu Kanyosha
na mu petite cyane ariko yarazi mu Kanyosha gusa uri naguciriyemwe bana no muri irya video bari kungidi ingidi yariho si vyubu gusa ko oya nivyo kuva nkira kana ingidi zagumazi mama wanje afise ingidi kweli mbe vyaviriye hariya nyine bakuru banje bose namangidi mama yake na mama problem Satbi twahuye twarabana mu Kanyosha Satbi yarazi nyene mu Kanyosha aririmba twaturirimbo nyene agira udusho mu Kanyosha ariko ntiyarazi ngo azwi n'abantu bose haragera haririmba iyo ndirimbo I'm sorry bisaba ko akora clip yego muri ico gihe yarazi ubuzima bwari bugoye gari iki hama turakora clip na Amiri yariho nundi ni Sebo DJ Sebo na wa wundi ninde afise n'ikibazo cy'umutima w'umuntu umutipe namwibuka ndamukubwiye turagira turakora clip gusa ntibaturishe gusa yavuze ati tera imbere ko azogira icyakoze kuva ico gihe ganino saha wamubona ama video ya Satbi nibonera ama video gusa ya akaze ari hanze ari he abo mushikira bambwiye ati wa mukobwa wikosa avuze ati uzowibuka umuhe basi ni na quelque chose asi yifana yo gushima kuko yaragiye viral cyane rya clip canke umengo kijagiye aba Queen video mwakoresha urukundo mugatanga support ntabwo yari support umva twe twaremeye ivyo yavuze n'ivyatera imbere ko ntiyarateye imbere nawe ubuzima bwe warabona ukuntu bumeze nikijaliwa ntawaita twabakobwa babiri nikijaliwa ntawaita mpaka leo tuje na telefone na nini ndamubona mu maclip nkamubona mu bigani sasa gucinimba wowe umushikira mbye ati wa mukobwa iko hapa sumpata hata soda kweli kandi mukugira ni na video gira imenyekane uba harimo n'abantu nyane kugira bayirabe cyane baba harimo n'ibintu biryoshe n'abantu beza gihe ndo twara abakobwa beza kabisa nimba muri Kanyosha yose yarinze atora jewe nje muri rya clip egare ko nari umukobwa mwiza sindamuvuze nabi mabitahura gusa yibuke akumbuke kweli shaka contact yanje Gucci azoyimuha canke azombwira duhure ariko kasoda numva kumva ico gihe cyose nurigera uhura na Satbi sindigera mpura sibira guhura naho kabisa nizihe manuro woha abaririmbyi baba bari mu rukundo kugira turangize abaririmbyi baba bari mu rukundo canke ho inkundo z'abaririmbyi zibari z'abaririmbyi abakobwa nabo babikurutako kubera abasani niko no bivuga nta manuro no baca nkiki uwizanye arajya yigire kuko no bayizanye ariko yoba yarikundiye wenyene numusaba ko yoguma yo mufata nkama ko yamwikundiye wenyene ariko urukundo rw'abasani ruratera imbere si rutera imbere cyane ko si bose babima kandi si bose babaturura exemple ya Monia Fleur na Linoji aguti yes bakuzi umutananirwa TV bakuzi bimbonesha kure umutananirwa TV nizere ko mwashoye kuhamenyera byinshi cyane bitandukanye so right now nk'abantu dukunda kuba exclusive nyinshi ico wakunze ico utakunze muri commentaire eske impanuro yaduhaye ngo nituje mu rukundo turondere amafaranga tubwire namwe muvyakira gute niko bimeze cyanke tukumenyene twiripura nyene ku bantu nyene nk'aba babona yuko bashobora kudukunda so right now ndikumye na Kiba Sumba asante sana my sister murakoze cyane namwebwe akishugwe ryanje rinsubize kuko nukwenda ari gusubiza guki kuko wamaze kurinda ngo my big brother Juma Jux